Nongeye kubaramutsa ndabaha n'ikaze mu kindi kiganiro tugiye kubana mwoji nawe. Ndabasaba yuko mwabandanye mukora subscribe kuko batarabikora ko turabona yuko abenshi bariko baraturabira ibintu ntabwo abadukurikirana ntabwo bakoze subscribe. Tugusabe rero kugira ngo bikore hama tubandanye tubabeshiye nkuko benshi babidusavye. Ndabazaniye amakuru y'ibiriko biravugwa na cyane mu gisagara ca Bukavu. Abenshi bari babidusavye, turavuga ati reka dufate umwanya kugira tuyatoze neza hama tubibazaniye imeze neza, ndetse tunabazaniye n'ibiriko birabera ndani muri Bukavu. Abenshi bazi yuko M23 yamaze kwinjira muri Bukavu, ariko igihe niki kugira ngo mumenye ukuri, ndetse inyuma yavyo turaza tubifatanye nibi aho abene gihugu bo mu gisagara ca Bukavu ku munsi w'ejo bashobora kuja mwibarabara bakagira imyigaragambyo biyamiriza uno muhari M23 usanzwe warafashe kino gisagara ca Bukavu. Ndetse turaza kugira byinshi tuyaze kw'ivyo mugamo nkundire mubanze mukurikane kano ga publicité kuno mufatanya bikorwa wacu, hama duce tuza duhakanya umusisanguzi wacu kugira tubwire buri kimwe. Promosi idasanzwe ku ndwara zitandukanye harimo nka diabete, hypertension, hepatite, impyiko na prostate. Waba sugira ububabare mu nda bushingiye ku moko y'inzoka zitandukanye nka amibe, teniya n'izindi, cyangwa ukunda kugira ibibazo byo mu nda bidasobanutse, ufite saho bw'indwara z'uruhu cyangwa ukeka ko wahumanyijwe, yabazaniye promosi idasanzwe kuko ubu kuvurwa ari nk'ubuntu. Abangaba bafite inkomoko muri Tanzania kuko bakorera muri East Africa yose ndetse bagakorera no mu Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti ikomoka ku bimera. Bavura cyane abagore bakunda kugira ibibazo mu myanya y'ibanga nk'ama infection, imihango idakama n'ibindi. Bavura kandi n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro n'abatishimira ingano y'igitsina cyabo. Bakagira umwihariko kandi mu kuvura abakeka ko bahumanyijwe cyangwa barozwe. Ni inzobere mu by'ubuzima, bahamagare kuri nimero ziri kuri ekra yawe bagufashe. Akarusho nuko aho waba uri hose ku isi bakugezaho imiti yabo kuko bakorana na DHL. Bwana musesanguzi wacu ngo twayivuze mu ntangamarara, haribonekeje imyigaragambyo y'abanyagihugu basanzwe batuye mu gisagara ca Bukavu. Donc iyo nkuru irashobora kuba yarakugezeho, kandi ndakubwira yuko hari abantu benshi badukurikirana kugeza no bagoma batwandikira badusaba amakuru y'ibiriko birabera muri Bukavu. Navuze ati reka nikore kuri wa musesanguzi wacu kugira ngo atubwire ukuri kwavyo uko bimeze. Narirya abantu benshi bariko baravuga yuko iyi wazalendo yoba yinjiye mu gisagara ca Bukavu. Reka ntangure ndakuramutsa hama turamukirize n'abantu bacu, abantu badukurikirana, hama tubandanye nino nkuru. Bwana musesanguzi, nizere yuko ukimeze neza kubera ko twaye tuvanye mu kanya gatoya. Amahoro cyane bwana journaliste. Reka ncengirwa ko ndamutsa n'abadukurikirana aho bari hose. Nkunda kubabwira ngo Imana ikomeze kuborohereza bagugwe neza mu babo no mu vyabo cyane gose. Bwana journaliste, imbere yuko nza kuvuga mu by'imyigaragambyo, nuko ejo twarabashikije amakuru ku migwano yari kirabera Nyantende. Amakuru twarabashikije turababwira yuko Nyantende ubu iri under control ya wazalendo. Iyi ni video ndagusabe muri montage ushaka kino ino video yabo wazalendo bari Nyantende, bari kwerekana ko bariko barakontrola Nyantende centre. Nayo guhaye kandi azi kwifise kuba Nyantende centre iri controle na wazalendo. Nukuvuga rero uva Nyantende centre ushika Bukavu ni birometero 12. Ngabo uva kuri periferike ya Nyantende unja muri Bukavu ni birometero 7 gusa. Ikindi kirekana yuko aba wazalendo bakomeza gutera intambuko ku yindi basatira igisagara ca Bukavu. Aha rero ndakubwira yuko n'u General Maheshi arongoye wazalendo muri kajya karere, abantu ntibamwitiranye na General William Yakutumba. Apana, Maheshi ni atwara abawazindi muri kajya karere ka Uvira. We yavuze ati nubwo President Tshisekedi yovuga ngo duhagarike imigwano, jewe simpagarika. Ni kuko ntidushobora kuganira n'abantu bariko baratwiba imbona nkubone neza cyane. Aba ba M23 n'abanyarwanda ntibashobora kudutwara igihugu cacu turiko turarorera ivyo president arimwo nabibandanye. Mugabo jewe nka Maheshi imigwano simpagarika, kiretse nisubije igisagara ca Bukavu. Ukuvuga rero Maheshi n'abawazalendo ku rugamba bararenga yuko badahagarika bo b'intambara, kiretse umuwazalendo wanyuma apfuye canke
bisubije igisagara ca Bukavu. Ibi rero bwana journaliste turiko turayibonera mu bikorwa kuko mu buce butandukanye bwa Nyangezi Nyantende ejo barakubise umu M23 ahubwo bwana journaliste y'ikintu ntakubwiye ejo hano Nyantende aba M23 barirutse urumva barabonye abawazarendo babakiriza ku muriro ubu buhungu rero kubera ya miti yabwo amasaso atabwinjira bwakomeza basonga kwaso barasa n'ibikobe bikomeye bunguka kuma birukako erega mvuge 100 metre barirutse aba M23 berekeza mu gisagara ca Bukavu barenura kabisa barahunga nukuvuga ubu umu M23 abonye mu wazarendo atungwa nawe yameze kuko urumva bibaje none na mamonstre na marobo na mashetani nibiki abantu turasa amasaso gahunguruka nk'amazi n'abantu bwoko ki aba wazarendo rero sinzi yuko bariko bishimira iyi miti yabo ntavyo nzi sinzi yuko ari ukurinda basanganywe mugabo bwana journaliste no kumenyesha yuko abana ba wazarendo ibintu bariko barakora ku rugamba ni ibintu biteye ubwoba ni ibintu biteye ubwoba ku buryo aba M23 bari muri Bukavu bavuze bati none ahantu turahakugwa niki ubwoba buraniga ikiro nico kintu cateye novuga akanyerigabo abenegihugu muri Bukavu urabona uva Nyantende winjira muri Bukavu uraca ku gasantere bita Panzi uraca mu kare bita Panzi burya muri Panzi abenegihugu batanguye kugira akanyerigabo bashize amabariyeri yabo ngo n'amabariyeri de sécurité urumva yuko hari ikintu nabo ubwabo bishimirije ahubwo ikindi kintu kubwira bwana journaliste ni iki wari wavuze ngo muri Bukavu ejo harabaye manifestation imyigaragambyo ikintu kuri kweruye ejo kuva saa 5 y'ijoro gushika saa 7 y'ijoro harabonetse barakoze manifestation abenegihugu muri Bukavu aho bagenda bakomenda uruti wazalendo muko wapi mutuokowe aba wazalendo muri hehe mudutabare muri hehe mudukure muri buno buja bw'abano banyarwanda ngo bisingo na M23 iki rero ni kintu cerekana yuko n'abenegihugu bafise ikintu bishimirije kuko urabona aba wazalendo bataravuga yuko bagomba kugarura Bukavu n'abenegihugu ntibaduza gatwe baca bakamena uwaduza gatwe barafyonda mugabo ejo aba M23 ntibabinjiyemo n'amasasu baragiye barahoshorotsa manifestation gusa barabateye ubwoba baravuga ati dusaba kubona ngaha turamurasa bituma bava mwibarabara mugabo wumve ko kuva saa 5 y'ijoro gushika saa 7 bari muri manifestation bafise ibyapa byanditse ko ngo ntidukeneye M23 na mugendi wanyu muri Nord umva no kuvuga bo bavuga bati basi ni batuma baja muri Nord Kivu za Goma mugabo muri Sud Kivu nitubakeneye ntiduhuza n'ururimi abandi bafise ibyapa byanditse ko ngo wazarendo nyindo wakombozi wetu abandi wazarendo muko wapi nuko barafise ibyapa byinshi byerekana yuko icizere cyabo ugukira kwabo baguteze kuri wazarendo bwana journaliste hariho n'abantu baba muri Bukavu twashoboye kuvugana aho batubwira bati nukuri twebwe twarabuze inzira yo guca aho duca ngo duhunge Bukavu turazungurutswe turi nukuvuga ngo turi nko mugasho nukuvuga ugize ngo usohoke babonye gusuna sohotsi aba wazarendo aba M23 barakwica n'umuryango wawe wose bakarigita aba wazarendo nabo ngo tutegereje aba wazarendo baze kuturokora mugabo nabo baracari kuri periferi y'igisagara ca Bukavu uyu mwana gihugu yatubwiye n'ingene bariko baricwa kubi nukuvuga nk'ubu bakubonye ufise n'ivyimviro usa nk'umuntu tabashigikiye wewe n'umuryango wawe muyaramupfuye nukuvuga ngo muri Bukavu hariho ibinogo byinshi bariko baratamwo abanyagihugu binogo rusange nukuvuga ngo ntibanabifurira ngo barindire ko byuzura kugira ngo bashobore gufurira bino binogo mwana rero journaliste hari ikintu basokuru bakunda kuvuga ngo kera inkono mu kwanga irava inkono mu kwanga irava
hari n'ubundi mugani baciye ngo burya ngo intango y'ubuhanza n'amasoso kugira ngo umuntu agire ubuhanza hatangura amasoso. Rero bino bintu aba wazalendo batanguye gukora mu hafi y'igisagara ca Bukavu birerekana yuko kabisa umwanya n'umwanya Bukavu baza kuyibirandura. Aba M23 abaze kwisanga bari inyuma ya Bukavu canke abandi basange bafashwe mpiri, abandi basange bishwe, kuko urabona ko nabene gihugu batanguye kubatera umugongo, batanguye kubahuka, ntibakibatinya nkuko bari bamaze iminsi babatinya. Rero ku bantu baguma badusaba inkuru zo muri Bukavu hariko habera ibintu novuga biteye n'ubwoba. Hariho inkuru bona journaliste ntogenda ntabyo badukurikirana. Hariho amafoto na video nakurungikiye abene gihugu apana bawazarendo abene gihugu bariko barajya inyama z'umuntu. Iyi video nuko iri viola twari kubicisha kuri abantu bose bakayibona. Mugabo uza kuyikenera aze kukwandikira kuri ya nimero yanyu uyimuhereze. Nimero naguciriyemo iba iri kuri screen. Umuntu aba akeneye video cyangwa ifoto nuko tubibahera umwanya, nubwo hagera igihe mukatwandikira turi benshi ukadusaba umwanya mwaryamye tukayibaha mwaryamye mu gusa murabizi ko tubikora. Voilà, bona journaliste nakoze ubusesanguzi kubera yuko bavuze ngo numusuma yivye ngo hama ngabene gihugu ngo baca bamujya inyama. Mugabo ujya ntabwo ari umusuma w'umukongomani, ujya muntu bari inyama numu M23 numu RDF yagiye kwiba muri shop y'umwene gihugu kubera ishavu basanzwe babafitiye. Baciye bacanye imbabura bona journaliste bazana uburobe noneho wabibonye. Urumva abene gihugu muri Bukavu bashegeshwe, basigaye babona aba M23 n'aba RDF nk'ibikoko. Bababonye barashishwa barajingitwa. Je nabonye ijya video ndagira ni seseme mpaka no kuvomisa kubona umuntu ajya uwundi muntu ntirimunamutere ni seseme niki ucubona ko vraiment bona journaliste bamaze gushegeshwa. Nukuvuga aha rero hatagize igikogwa ibara raza kugwa muri Bukavu cyane gose. Bona musesanguzi utubwiye byinshi ku bantu cyane bashaka iyo nkuru y'umuntu bariko barajya bakoze uburobe. Nimero nguye kuri screen murashobora kutwandikira kugira ngo tubarose iyo video atakibazo na gitoye. Hama ndongera nakajyo kugira ngo ndabasezere kumbure turahura mu bindi biganiro. Merci beaucoup.